Nshuti namwe bagenzi mwama mukurikirana ibiganiro vyacu hano kw'ihuro ryanyu ukabaza web tv, turabahaye ikaze mu kindi kiganiro twabaza. Muri iki kiganiro twabaza c'uyu munsi turaza kurabira hamwe inyishu zotoregwa amabi yabaye muri kahise ku Burundi. Turi kumwe rero n'abatumire babiri, umushingantahe Aloise Barutwanayo hamwe n'umushingantahe Jean Marie Ndabashinze. Reka tubanze tubaha akanya kugira ngo ubidondore, kugira ngo ushobore kumenya abaribo kandi tubahe n'ikaze. Mushingantahe Aloise turabaha ikaze, turabaramukije n'amahoro hiyo. Mu Burundi n'amahoro turi ngaha turatekanye, sinumva ngo ni amahoro jana kwijana mugabo nukuri uno munsi urabona ko ugereranije n'ibihe twari duhitiyemo mu Burundi ari amahoro. Ego cyane. Umushingantahe Jean Marie namwe turabaha ikaze, turabamukije n'amahoro hiyo aho muherereye. Ego taramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Natwe aho duherereye, aho twahungiye, aho novuga ntitwinyegeje, natwe n'amahoro turashima. Ego cyane. Reka rero tubahe akanya gatoya, hariho abatwumviriza ari ubwa mbere babumvirije, murashobora kwidondora mu majambo makeya ivyo musanzwe mukora. Reka dutangure kuri mwebwe Jean Marie. Ego murakoze, jewe nk'uko bivuze nitwa Jean Marie Ndabashinze. Umwuga wanje umenyeshamakuru. Yego cyane. Aho kazi nagatanzwe mu mwaka w'2000 ndagatangurira mu radiyo y'igihugu. Kuva mu 2006 gushika mu 2015 nakoreye nk'ivyo mu biro vy'umukuru w'igihugu, narigejwe n'umuhanuzi aje kumenyesha amakuru. Hanyuma rero na gatanu nabaye mu bahanduye Petero Nkurunziza yuko atoja mu kiringo ca gatatu, kubera ubwanje ndabona ari kwije guteranya abarundi. Hanyuma rero nk'uko abarundi babibonye twavuye duhunga, mu nyuma yaho wari umugambi witwa Gerard yavuze yuko turabo kwicwa, amaco turahunga. Nyuma duhunze havuye nifatika n'andi bamenyesha amakuru, tuja kubandanya umwuga nkora muri radiyo Itamba gushika mu 2018. Hanyuma canja mu bindi nkaba nahungiye mu gihugu cya Canada. Yego cyane. Reka duhe Aloise nawe akanya ashikirize abari baratwumviriza ibyo asanzwe akora. Murakoze cyane, jewe ndumumenyesha makuru bwa mbere naratanguye mu mwaka w'2002 gushika no munsi nkaba umwuga ndabandanya naho ntagikorera mu maradiyo canke mugabo ndatunganya ivyigwa kugira ngo nze ndafasha abamenyesha makuru gukarisha ubwenge, ndetse ivyo ndaravyigisha mu makaminuza atandukanye ari hano mu gisagara ca Bujumbura. Ariko impande y'ivyo sanzwe ndi no mu mashirahamwe atandukanye, nk'ishirahamwe nahora nserukira ryitwa Amapesi Gira Ubuntu, ishirahamwe yishinze kwitaho agateka ka zina muntu ku bantu bahuye n'abantu hano mu Burundi ku myaka yose yagiye abaho. Nkongera nkaba kandi uno munsi nkaba ndi n'umunyeshuri ndiko ndagira ivyigwa bihanitse bimwe bita doctorat, ndiko ndabikora ku bijanye n'ingene abarundi bashobora kwibuka vyotuma bashobora kunywana, nkaba ndiko ndabigira muri Université de Lausanne iri mu Suisse. Hanyuma y'ivyo ndi kandi muri kino gihe kuva mu kwezi kwa12 umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Muri make ngivyo ivyo sanzwe nkora, ariko ndi n'umucukuzi shatse kuvuga umuchercheur, kuko ndongoye ikigo
kigeje gucukura no guteza imbere ibihugu bya kano karere ka Afrika k'ibiyaga binini bya Afrika. Icyo kigo cyitwa Institut de Recherche Scientifique pour le Développement, kikaba kiri muri kaminuza yitwa Hope Africa University. Ego cyane turabashimiye namwe. Hariho rero ngira mwebwe hagati yanyu sinzi ko murumva akantu kakayaga kariko karaca mu vyuma mu matelefone, muraraba neza kugira ngo abariko baratwumviriza bashobore kuza kumva amajwi ameze neza. Reka rero sinzi umenga n'ubu ndacumva akagorane mu majwi. kandabe parijewe. Ego ubu ibintu bimeze neza. Reka rero tuje ku bubazo canke ku bibazo twateguye muri iki kiganiro cyo kumenya inyishu zotorerwa amabi yakozwe mu gihugu cy'u Burundi muri kahise. Mu minsi ishize rero twaragiraniye ibiganiro hano kuri Kabaza Web TV n'abatumire batari bake, kandi umuntu agiye kumviriza ibyo bagiye barashikiriza, bamwe baremera yuko habayeho nyabwoko y'abahutu, ntibemere ihonyabwoko ry'abarundi bitwa ko ari abatutsi. Hanyuma abandi nabo bakemera yuko habayeho nyabwoko y'abarundi bitwa abatutsi, ntibemere yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Kandi umuntu agiye kubaza iyo migwi uko ari ibiri, umugwi umuvuga uti amatohoza canke ivyokorwa vyose hobanzwa kuraba ibyakozwe muri kahise na cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Abandi naho bakavuga bati ihibambewe hotangura amatohoza canke ibindi byose byo kuraba ibyabaye muri iki gihe turimo canke no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Hanyuma ibindi bikazokurikira mu nyuma. Umuntu yobabaza none ati ku bwanyu mwebwe inyishu yotoregwa ibyo bibazo kugira ngo iyo migwi yiyumvira uko ishobore kutumbera ku murongo umwe, kugira ngo ibyabaye mu Burundi bimenyekane bija habona kandi bose banyugwe, byoba ari ibihe? Reka dutangurire kuri mwebwe Aloise Batungwa nayo. Jewe nk'umucukuzi, umuchercheur, kandi nk'umuntu novuga asanzwe akorana n'abarundi n'abanyagihugu ku bijyanye n'ingorane zagiye ziraba mu mahano, mbona ko ikintu cya mbere gikwiye no kurondera ukuri kudahengamye. Aho iyo mvuze ntukuri kudahengamye, n'ukuri guhereye mu barundi hasi, kuko mbega ni bande babuze? Habuze abarundi mu kibano. Umuntu akajya ku mutumba akabaza ati mbega wewe wabuze nde, ryari, yakora iki, yoba wikeka ko yatwawe n'iki, byagenze gute, uba wikeka ko yatawe hehe? Ibyo rero iyo ubikoze uhereye ngaho, ni ukuvuga ko utaraba umuhutu, utaraba umututsi, utaraba umutwa, utaraba umunyamugambwe, cyangwa utaraba umunyabururi cyangwa umunyengozi cyangwa umunyamwaro, ukajya hose ibyo bintu ugaheza ukavyegeranya. Uhejeje kuvyegeranya ugasubira mu banyagihugu ukabereka uti bimwe mwambwira nk'ibi n'ibi mwobona nihenze. Ibyo bintu bigaca bijya habona. Ibyo bintu bimaze kujya habona, ukuri kwa mbere kuba kutanguye kuboneka muti kubera iki? Murazi ko mwahereye kuvuga muti abantu baragirizanya ngo habayeho nyabwoko ry'abatutsi cyangwa ry'abahutu cyangwa iki. Aho umuntu arashobora guca abona ati mbega 65 abantu bapfuye ku musozi uwuhe? Hajya abarundi rero barazinanye, iyo babonye abantu bapfuye ku musozi n'umusozi uwuhe bacavuga ati abatutsi bangana gutya, abahutu bangana gutya, abapfuye ari benshi naba abashobora kuba bitanguye naba. Ugaca uduga 69 hapfuye abantu bangana gute, 71 kuko hari ikintu bitiza kudeta ya ntungumburanye bakunze kuvuga ngo ni y'abanyaruguru. Aho harapfuye abantu bapfuye bangana gute, 72 hapfuye abantu bangana gute, 8 91 kuva 93 gushika mu bihumbi 2008, ndetse
mu 2015 ivyo umaze kubishyira habona habasigaye kuraba guca ugira ankete mbega ko tuzi uno munsi tutakididinganya ngo abahutu bapfuye ngo n'ibihumbi ngwijana ubundi nayo ngo yango murabesha mu biki ico ni ukuri kwambere ko kubonetse umuntu acashobora karonda ati none ko abo bantu bapfuye mbega bahambwe mbega bishwe n'iki ninde barabishe aho je niho mbona ukuri kuca kuza umuntu amaze kumenya abagizwa ko babikoze haca haza rero abantu banonosoye ibintu by'ubucamanza bagacavuga bati ko twamaze kubona abakorewe amabi igitariki aho bava naho batawe mbega ibi byaha byitwa ngo iki si batungwa nayo nk'umuntu uze oya n'abantu baje banonosoye ibintu by'ubutungane ndetse n'ubutungane mpuzamakungu baca baza bakavuga bati iki cyaha cyabaye ku musozi runaka twebwe turavye ukuntu cyagenze n'abagikoze n'ukuntu bagiteguye iki kitwa nyabwoko cyangwa iki kitwa ubwicanyi bw'abantu busanzwe cyangwa iki ni ubwicanyi bwagiriwe kirimo muntu cyangwa n'ubwicanyi bwakoze mu ntambara aho cyo mbona ko ari ibintu bishobora bishoboka kandi impari zikava mu gihugu yego cyane tuje ku mushinga ntahe Jean Marie mweho mubibona gute ndabona twibona kumwe na Aloyse batungwa nayo na cyane kuco yavuze ukuri kudahengamye yego ukuri kudahengamye ni ikintu gikomeye cyane abarundi dutegerezwa gushira imbere ibyo rero tukabikura mbere mu batwitangiye imbere babyumvikanye amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha arabifomora neza avuga ko hazoba umugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuriranira yego uwo mugwi rero niwo utohoza kuri kahise ukavuga ukuri ibyabaye ku mutumba nk'uko abizi yabivuze abapfuye ni bande byagenze gute umwe wese akabimenya uyu mugwi rero niyo umeze ukavuga uti ibi byaha byakozwe byitwa gutya byitwa ihonyabwoko byitwa ibi kuko amategeko kimwe cyose gifite ukivuga nk'ubu irerewe noshobora ahura nkagukubita amakofi igihe cyose umucamanza atagikosa jewe mba nkiri umwere urumva rero igihonyabwoko rivugwa bizoba ari uko ubifitiye ububasha aribyo mushyirahamwe mpuzamakungu ONU byemeje ibyo nabyo bikazofatira ku bizoba byitwe mw'uwo mugwi wo kumenya ukuri n'ukurekurirana aha rero numvuga nti abarundi burya turondera umuhoro tufite mu kwaha turafite amasezerano y'Arusha yabitse kandi yizewe n'amakungu ayo masezerano niyo yodufasha nuko mbona abubu bayateye akagere niyo yodufasha kugira ngo abarundi ako kahise kabi kacu tukige tukamenye n'abadukomoka ko bazovuga bati harabaye ibihe twankana harabaye ibihe twicana harabaye ibihe twangazanya mugabo umuntu abantu baraca hamwe baravuga ati ibi bihe ntibikagaruke hanyuma barashinga Burundi abarundi bashobora kubanamwo bubahana gukundana bishobora kugorana mugabo bakaba barubahana bakaba umwe wese arazi yuko kwica uwundi kigira icyo kintu kikaba mu kanwa k'abarundi kikaba mu kanwa k'abategetsi umuntu ntiyaze ngo avuge ngo azotera grenade ahantu ngo ibyo ni ibintu bitabaho kirazira kuvuga yuko uzica abantu ukabivuga mu nama naho rero tuvuga ati aho niho dutegerezwa kuja abayizi ndamuzi twarayaje kenshi ndazi ko ari umushakashatsi naho nyene kuwo mugwi wabo nibaza ko bazogerageza kurondera icuka cyiza mu gihugu kugira ngo ibyo bibe kuko mu gihe hato hari cyiza
kuri kudahengamye kuzobagora kuko abanyagihugu bubu twarabibonye mwiherutse muri ya komisiyo yari ijejwe yavuyeho constitution yitwa CNDI urabona ko abanyagihugu baza batamitswe amajambo igihe rero muri tukuri no kurekurira byose abantu batamitswe amajambo nibaza yuko twoba turase une toque de notre histoire yotumye peut-être tunywana biboneka urumva rero kunywana birashoboka kandi birakunda mugabo jewe aho mbona umwuka umanza kuza mu gihugu niwo wotuma ko kunywana gukunda tugashobora tugatera imbere tugashobora gushinga umushinge uburundi yeje yego cyane murakoze biraboneka yuko mwese muhuriza hamwe muvuga muti hategerezwa kubanza kurondegwa ukuri mu barundi bihereye ku misozi aho abantu basanzwe baba hanyuma bakamenya abakoze ibyaha canke abishwe ababuza ababo igihe bababura n'ibindi hanyuma hagakurikira gusubira kubabaza ko ivyo mwatohoje bavyemeye canke murantunga ivyo abantu baba batohoje biba ari byo bavuze canke batashikirije mu gihe bamaze kuvyemeza hanyuma bagaca babishikiriza abantu bajejwe kugira ngo bashobore kumenya ibyaha ivyari byo Jean Marie rero mwacimuzana ikibazo c'umugwi severe hanyuma umushinga nta Loise nawe akaba ari umwe mu bakomisiyonere b'uwo mugwi severe mu bakomisiyeri murantunga mu bakomisiyeri b'uwo mugwi ubu rero umuntu arashobora kubaza ati mbega uyu mugwi severe ku bwanyu mwebwe Aloise aha murashobora kwishura nk'umushakashatsi si ngombwa yuko mwishura nk'umukomiseri ku bwanyu mubona yuko iyi severe yemegwa n'abarundi b'impande zose nk'uko twame turabivuga ikibazo tukibajije kuko imbere yuko uyu mugwi ushingwa harabaye ibiganiro hagati ya leta hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kandi barasinye n'ivyo bise ngo ni accord canke amasezerano muri ayo masezerano rero bakaba baravuze yuko hazoba umugwi uzobanza kuja mu banyagihugu ngo utohoze ivyo abanyagihugu bashobora kwifuza yuko bija mu mategeko agenga uwo mugwi ibyo barabisize ku bikumu kandi baravyemeranya yuko ibizova muri ivyo abanyagihugu bazovuga bizoja mu mategeko ariko ubu umuntu agiye kuraba ubu umengo ivyo abanyagihugu basavye siko bimeze mbega umuntu arashobora kuvuga ati mwebwe murabona yuko uwo mugwi uko usanzwe utunganijwe ubu uzoshobora gushika aho abanyagihugu bose impande zose zipfuza reka nsubire kuri mwebwe Aloise muntunge kubera jewe nize kahise ndababwire neza sindiko mvugira umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi mugabo ngira mvuge uwo mugwi waje gute nishatse kunganira kwita mugenzanje Jamari uwo mugwi nivyo koko uba mu masezerano yo kurondera yo kunywanisha abarundi yasinywe itariki 28 myandagaro mu 2000 icyo gihe bawita umugwi w'igihugu wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi bakaca bavuga ko imbere yuko hoza umugwi ujejwe umugwi w'ubutungane ujejwe gutohoza ku mabi yabaye ngoma ndababwira ko mu 2004 umukuru w'igihugu yarahari Domitiano Ndayizeye yarashyizeho itegeko rigenga uwo mugwi hanyuma arahamagaza n'abashaka kwitoza kugira ngo bazobe abakomiseri muri uwo mugwi iryo tegeko ryari ririho hanyuma abashaka kuzokwitoza baragejana amadosiye yabo mugabo kubera haci haza amatora bityo birahagarara mu nyuma haca haza intwaro irongowe na Petero Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD
baca batangura ibiganiro by'urutavanako hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo biganiro byahavuye bishika ku masezerano yasinyiwe muri Source du Nil ni Bujumbura ku itariki 2 Munyonyo umwaka 2007. Ayo masezerano avuga ko mu Burundi hagiye kuzoshingwa umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Urumva hamaze kuva ko umugwi w'igihugu Commission Nationale Vérité et Réconciliation. Ati kandi hazoheza hashingwe ni na sentare idasanzwe ku Burundi, ico bise Tribunal Spécial pour le Burundi. Ivyo bibandanije abarundi barabandanya haza rero n'ivyo biganiro babagiye abanyagihugu kwari kugira ngo bavuge ivyo bifuza byokorwa n'izo novuga ntizo nzego zibiri zojaho. Barabivuze mu cegeranyo cagiye ahabona mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2010. Hanyuma rero baca barashinga umugwi warongowe na Kavakure ujejwe gushiraho integuro y'ibwirizwa rizogenga uwo mugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi mu mwaka wa 2011. Mu nyuma niho rero mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa12 uwo mugwi wahavuye ugashigwaho urongowe na Musenyeri Nahimana Rudoviko Yohani. Hanyuma uwo mugwi ukaba warakoze guhera mu kwezi kwa 12 mu 2014 ugeza mu kwezi kwa11 nako mu kwezi kwa 12 mu 2018, aho uwo mugwi wacyusubirwa n'uwundi mugwi uno munsi nawo watanguye ikingo cya itariki 6 itariki 3 nako Kigarama mu 2018 ukaburongowe na Petero Karaveri Ndayicariye. Aho rero murumva ko iyo migwi ivuye mu masezerano yo kunywanisha abarundi y'Arusha gusa bagiye barayahinyanyura uko ubutegetsi bwagiye buraza. Mugabo nuno munsi ivyo aho ndiko ndavuga nk'umushakashatsi ivyo Uburundi bwiyemeje nivyo bwashyize mu ngiro, kuko murumvise ko nababwiye uko byagiye biratungana. Muti none uwo mugwi aho ndiko mvuga nk'umukomiseri mu nyumve neza, uwo mugwi uzoshobora kunywanisha abarundi? Ngoma ndabaye nti ntawo bivuga yobabeshe, n'uwo bawutwara ngira nkavuga ati uzobishobora yobabeshe. Mugabo kugira ngo bishobore n'abanyagihugu bonyene bazowusuzuma, mu Gifaransa cyo bita evaluation. Kuko abanyagihugu ne bazovuga bati koko aba bantu bashizeho bariko baratwumviriza. Abanyagihugu rero nibabivuga, umunyagihugu bimwe navuga akavuga ati jewe naravye ku mutumbi wacu nukuri abantu bagandaguwe, abo twababwiye nibo bashize hajya ntabo barenganije, aho batawe ibyo twababwiye nivyo bafashe. Abo banyagihugu bavuga ati aba bantu bakoze ibyo twababwiye, bakoze uko dushaka, hajya baba banywanye. Nibavuga bati ubu turatanguye hari ibintu byitwa ama audience, bakabitangura bakabikora uwo mugwi, abanyagihugu bakagenda bakavuga ibyo bagona, nibo nyine bazovuga bati turaruhutse ku mutima. Aho rero ari hamwe baba batabikoze, niho twoca tuvuga tuti uwo mugwi uzoshobora. Rero uno munsi biragoye kuvuga ngo ntavyo uzoshobora cyangwa uzobishobora, ahubwo novuga nti abarundi bose bo mu Burundi no mu mahanga bakurikiranire hafi uwo mugwi, barabe ivyo wiyemeje gukora n'ivyo uri kurarangura ko uri gukora mu ngendo yo kunywanisha abarundi no kurondera ukuri. Yego cyane. Jean Marie ijambo rigwanye. Jewe umugwi Burundi wowo urimwe abantu bona bikora bona bigerageza, n'umugwi mbere urimwo abamenyesha amakuru benshi. Abamenyesha amakuru nabo umwuga wabo ni kurondera kuri, harimwo baramenyesha amakuru, harimwo Karenga Banazana umenyesha amakuru, harimwo Denise Simbako tumenyesha amakuru, harimwo Imana ubundi Mutamabuca nawe yabaye umenyesha amakuru. Rero kuba abamenyesha amakuru basanzwe babayeho bamenyereye icyo twita débat contradictoire, arashobora Ndayicariye mugabo
ijambo ry'Imana ryo rivuga ati ntuzorondere umucungwe ku giti nta mugwi ushobora kuba utwarwa n'umuntu yitwa Cekavenda yicariye wogira ikintu ushitseko abo bantu bize bashobora kuzogerageza bagakora bakagira ahantu mugabo jewe nakubwiye ko nabaye umuhanuzi wa Nkurunziza imyaka 9 Nkurunziza iyo ashinze umugwi ashobora kwibaza ico ushaka ko ubonye uwo yawuhaye ngo awurongore ubu rero bitwagwa na Musenyeri Nahimana cyane urabona yuko abantu bawizeye n'ukuri kuko ari umuntu amatwashumi yanavyo binumva ko Jean bashobora kuba nawe ari umwe mu babuze 72 muganga avuga ko ari umuntu agerageza kuja hejuru y'ivyo bintu mugabo iyo ubwo bwitonzi iyo ico kintu cyo kwita karite abantu babonamwo Musenyeri Nahimana ni gihushanye ca Cekavenda yicariye no kuvuga rero yuko byogora kwiyumvira ngo uwo mugwi uzogira gushuvuye ko kandi ubona uwurongoye ari wa muntu wenyene atizera urumva kuvuga rero ngo abantu bazowizera nk'ikintu biragoye uturongowe enda yicariye ni cyambere cya kabiri ari ikintu kwa volonté politique Aroyizi bose sindamuzi muri CNDD-FDD ntawe nigeze mbona ko yoba yavuye adamu mugabo jewe narabaye mu uwo mugambi ndaba n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu imyaka 9 ndazi ukuntu uwo mugambi ukora ni umugambi iyo hageze ikintu bashaka ko kirengana baja mu banyagihugu mu byo bita amanama shingiro bakabwira bati ijambo nini iryo jambo rero sukuri bari jambo bo bashaka ko ari ryo ryorengana hanyuma abanyagihugu bazi uvuga bazi n'ibyavuga ni majambo byo kumva ngo ipanze uku byavuye hejuru aho rero nikimeze uko Sirizi ko haro y'ibyo shaka kumpumuriza yuko abanyagihugu bazorengana ngene bipanze bakarengana ibyo bivuye hejuru hama bakavuga ukuntu byo ntangaza n'ukuri hanyuma ikindi naco nariko ndavuga nti volonté politique uwo mugwi ikindi no bubaza mbega urafise uburenganzira bwo gutuma ko umuntu ari wewe aha rero ko turi kumwe na Aroyizi ano mukomisere nawe yavuze yuko atari ngaha reka ndagacishemwo ejo bagatuma ko ibyo babazi ajo dutumire ko Petero Nkurunziza bamubazi ikintu yise mujeri itarike 31 y'uko wa gatatu 2012 arico cavuye kigaruka mu gihe abana b'u Burundi bariko barishwa mu 2015 babita bamujeri hoba hari ico bitana kuko kuri kuzotangurira aho nyene aha rero niho abarundi twogira ngo tuzimene igihute kugira ngo turabe ko ico twita ukuri cyuriko kiba kwa kuri kudahengamye nkuko twatanguye tubyumvikana ko naroyi jewe rero kunywanisha abarundi vrema ni ikintu numva umengo kirashoboka mugabo rero kikazokorwa hariho ubushake buboneka bw'impande zose ugashobora kwibaza umuntu abantu no munsi badashobora kumva ko boyaga n'abandi bahunze bazokwemera kuvugana ibyabaye ibuta bazokwemera kuvugana ibyabaye 72 bazokwemera kuvugana ibyabaye 93 aho rero no ncangirira make ego sinzi Aloise ko hari cyo mufise muongera ko ataco mufise nce mbandaniriza ko n'ikindi kibazo nje nagomba ngusabe nkuko nabivuze ubwa mbere sinaje ngaha nk'umukomiseri yego cyane ushobora kuvuga ngo uwo mugwi uzokora cyangwa uzokora kandi nk'umushakashatsi nk'umucukuzi jewe sinshobora kuvuga nti ujya muntu ko bamushize ngaha nta kizogenda kuko mbanza kuraba same ukuntu atunganije ibintu bimwe mu gifaransa bita la méthodologie
mbega biba bitunganije gute aramaze kutwereka uko azobikora aho rero niho nca mvuga nti ko naka ndamubonye ibyo yatweretse azokora njye namaze kubona ko atazobikora neza mugabo kumbwira ngo wewe irere canke Jamari uko namaze kukubona ngo ndakuzi oya sishaka guca mvuga ngo ntashoboye kuko ubanza kunyereka mbega ibyo bagushinze ukora twereke neza urutonde uzobikora gute nicyo nise methodology muri icyo gihe niho ushobora kuvuga neza uti jewe ndabibonye hanyuma tumenye ikintu kimwe Jamari ko n'umugenzi wanje ariko avuga abo bari ku butegetsi n'umunsi kubera abazi mu minsi heze tukiganira yari umuntu abashigikiye gose aho ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga umuntu azi yari azi ku mwaka uheze uno munsi arashobora gusanga ari ukundi kuntu jewe hariho abagenzi benshi cyane mu 2015 twari kumwe muri societe civile ndabona batowe mu bashinga amateka urumva aho sinashatse kuvuga iki n'iki abantu uko jewe nakoze ejo ndashaka gukora ukundi bijyanye n'ukuntu ngenda ndamenyera ibintu aho ndiko mvuga nk'umushakashatsi kandi bingora sugucira urubanza muga kuvuga uko umuntu azokora hirya y'ejo kubera nzi umuntu mu gifaransa avuga ko ntashobora kujija umuntu ku bikorwa azokora hirya y'ejo kubera sino n'iki bibanza umenga ni kundi kuntu novuga nti sinshobora kuvuga ngo ibintu ngo kubera nakandamuzi ngo ibintu azobikora gutya oya abantu barahinduka kabisa yego nivyo abantu barahinduka ariko sinzi ijambo credibility mu kirundi ukuntu baryita icizere ego iyo umaze kubona umuntu ukuntu asanzwe akora n'akarorero ubonye umuntu asanzwe akora nabi agakora nabi agakora nabi hanyuma mugaca mubona bamushize mu yandi mabanga ntimwibaza yuko mushobora kwiyumvira yuko naho agiyeho ayo mabanga mashasha naho nyene ashobora gukora nk'uko yakoze naho umuntu ahinduka agahinduka neza canke nabi ntimwibaza yuko nk'ibice 60% canke birenga abantu bashobora kwibaza yuko atazokora neza mu majambo make gusa oya cyashaka kubivuga kuko mfise urorero bwinshi ndaguhakariro kamwe ka mbere umugabo nyakwigendera yahoze ari cegera cy'umukuru n'amashinga amateka Jire Bimbaza ubute yakoranye na Micyombero ku butegetsi no mu gihe hari ubwicanyi muga nticyabujije ko aza gukorana n'abantu bamwe babashigwa bishwe ku butegetsi bwa Micyombero murumva aho nshatse kwerekana ko umuntu uko akoze uno munsi siko akora ejo ego aho mbuze majambo make ego cyane murakoze reka dusubire inyuma kandi kuri iki kibazo c'umugwi isevere nivyo murabashakashatsi eka namwebwe Jean Marie murabamenyesha makuru umwarasomye ibintu byinshi n'ukuntu uyo mugwi washinzwe kuva kera ukuntu byagiye birakurikirana na Aloise yabicishije ko umuntu agiye kuraba amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'umugwi ONU mu ngingo yayo yindwi muradutunga ingingo yayo yindwi iravuga neza yuko reka tubisome mu gifaransa bavuga bati en conformité avec les normes et principes du droit international et les obligations qui en découlent, les conclusions tirées de ces consultations seront prises en compte et reflétées dans les actes fondateurs des mécanismes de la justice de transition, y compris le processus de sélection de leurs membres. Mu Kirundi nibaza ko twovuga yuko bemeranije yuko ibizova muri wa mubonano wari kuraba hagati y'umugwi wari kurategura uko ukumenya ukuri no kurekeranira wobaho mu gihugu cy'u Burundi wari kuragirana n'abanyagihugu imbere ko umugwi ubaho bavuga yuko ibizova mu byo abanyagihugu bazoshikiriza bizohava bishigwa mu mategeko ariko umuntu agiye kuraba ivyo bagiye baratohoza mu banyagihugu hariho ibintu nk'akarorero ivyo bavuga iyo abantu bazoja muri uwo mugwi wa severe bazova bakavuga yuko abanyagihugu benshi bavuga yuko hobamwo n'abanyamahanga
hakavugwa yuko abanyagihugu bavuga yuko benshi bova muri societe civile canke ry'amashirahamwe adaharanira ibicaro vya politiki ibice 92 abanyagihugu bangana ivyo bice hamwe abandi nabo bakavuga yuko ibice abanyagihugu 91 n'ibice 91 bakavuga yuko abo bantu bova mu bakozi murantunga mu bihebeye Imana hanyuma ibice 85 byo abanyagihugu bakavuga yuko abo bantu baja muri uwo mugwi bova mu zindi nzego atari inzego za leta ariko abarundi ibice 72 gusa bikaba ari byo bivuga yuko bova muri leta. Umuntu rero aciye aja kuraba imbere yuko batora itegeko ryo mu 1900 murantunga 2014 nkuko mwabivuze ku itariki 20 mu itariki 17 mu kwezi kwa kane umugambwe hari imigambwe ibiri itashoboye kwemera iryo tegeko kuko bahagarara kuri bakavuga bati ibyo abanyagihugu bumvikanye bavuze ko bifuza yuko byoja mu itegeko ntivyagiye mu itegeko. None umuntu afatiye ngaho akavuga ati ibyashizwe imbere n'abanyagihugu ko byoja mu itegeko amasezerano ya leta hagati ya leta hamwe na ONU akananyira akemeza yuko bizova muri ivyo abanyagihugu bazoshikiriza navyo nibizoja mu itegeko hanyuma ntibije mu itegeko. Uyu munsi hariho umugwi w'abantu bavuga yuko bifuza ko hoshingwa uwundi mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira uwo mu mahanga ngira muca mwumva yuko umengo dusubiye hahandi hakera aho hariho abavuga bati nyabona ibintu twavuze yuko abanyagihugu bashikirije arivyo byoja mu itegeko ntivyakiye mu itegeko ubu rero hari undi mugwi ugiye kuvuka. Mweme mubona yuko ivyo bintu bitazosubira kuzana izindi ngorane. Ereka ntangure kuri Jean Marie Ndabashinze. Erega irere nimwe nakubwira yuko iki kintu nk'icyo toboka igihe hariho harimo volonté politique hakaba hariho ukwishira n'ukwizana mu barundi bose. Abo nkumbure bagira bati bazoshinga uwundi mugwi wo hanze ni kubera nabo banyotewe ukuri ku byabo bakanyoterwa ukuri ku byabaye kugira ngo nabo baterere igihugu mu kurangiza ku kahise kabi kacu. Mbarira gute ngene woshobora kugira dufate ibyabaye dufite kubona ibyo 93 woshobora kugira gute umugwi aho umuntu nka Pierre Buyoya atazoza kuvuga ibyazi ku byabaye 93 umuntu nka Dr Jean Minani atazovuga ibyazi ku byabaye 93 dufata abo kuko nibo novuga ko bari nka y'amasezerano yarusha. Ivyo oye ico gituma abantu bagira bati kugira ngo ntiducererwe mu gushinga kugira ngo duterere igihugu bifite abantu nabo badashoboye gushika mu Burundi bagira icyo baterereye kuko bazi kuko n'abantu baba bafite ibintu byinshi kibobatwa. Jewe rero uwo mugwi hanze aho numva ari icimbiro ciza burya abarundi barazi kuvunika bazi kugendera iyo bavunitse barazi gucumbagira. Dufate aba basenite deside batwara harageze igihe barabona yuko batobaho nabo badafise igisoda. Baragiye baragwana imyaka 10 irahera hanyuma haraza igisoda cizewe n'abarundi bose amakungu aracizera arakiruka za Somalia za Centrafrica za Côte d'Ivoire gushika amakungu abone yuko bwa bwizere butakiriho ubona ko batangiye kubirukana muri za Somalia kandi sino kubesha ejo bundi n'amashinga amateka ivuga ko babarenganije effectivement amakuru dufise kijya gihumbi cyo muri Somalia cyatezwa kuva mu basoda bose bari muri Somalia mugabo rero kubera Burundi bacaga ati
irukana abo ntacyo bamaze niho haca haza kubarenganya abarundi bakacusanga n'abantu baterukiye mu makungu ugasanga ati abantu igihugu caragiye mu aha rero uwo muguco niba zofasha abo bo hanze bawugize nta ruyiza ari umushakashatsi ahubwo bizomufasha azofata yandike ivyo by'uwo mugwi w'Uburundi hanyuma aheze arondere n'ibyo hanze azaba numbure adoronka ukuri nk'uko twatanguye ukuri ataho kwegamiye nariko ndavuga ko n'abarundi bazi kugenda kugiye gucumbagirira ku mvune ejo bundi muri 2015 amaradiyo amaze guturirwa abamenyesha amakuru baragiye bariyingunganya baragira amaradiyo no munsi amaradiyo ingambi irakora umuriro akora nibaza ko nako gahendo kari Burundi ni kubera abo bantu ubutegetsi bunyuruza bumva yuko bimenyekana biciye mu nzamba biciye muri humura bigatuma nabo nyene bagira bati kabundi ibyo kugira abantu barabibona aha rero none abana barundi iyo bagiye mu kibazo barazi gutumbagira n'uwo muguri rero agira bati ko hariho umuguri kurakora hariya wandayitari hategerezwa bikanatwe tugira umugwi tumenye ibyabaye hanyuma nitwasubira kwicara hamwe n'ubwo twabigize yarusha kurya bariya bagize igisoda cyo mu ishamba bagateba bakicara n'icari ku butegetsi abarundi nabo bazogira igihe umugwi wanda yicariye uja hamwe n'ubwo uzoba uriko urakorera hanze hanyuma abarondere ukuri kuri hagati ubundi nibaza ko abarundi turindiriye ko dusubira kuba ku rwego rw'amasezerano yarusha aho twemera ko habaye kahise kabi tegerezwa kugasezerera hanyuma tukubaka uburundi bushasha bubahiriza abantu bose kuko ushobora gufata abantu bahunze ugafata abantu bahunze bari mu mabanga abahora bakuru b'igihugu abahora bakuru n'amashinga amateka abahora n'ivyegerana n'umukuru w'igihugu ugafata abajournaliste bashika ijana bahunze ugafata societe civile yahunze ukashobora ngo bitane ukuri hagati yanje nande ubuti ukuri hagati yanje kandi muko kuri nibaza ko ibya 2015 birimwo kuko navyo ikindi kiza cyahitanye abantu bahunga niho rero mvuga nti reka abo bo hanze bakore abo kwanda yicariye bakore hanyuma yizi nawe kamushakashatsi yarondera amadone umunsi umwe azogera igihe uko kuri kwahanaha tukurondera mu kuri umwe kuzotuma abarundi tugira tuti ukuri nuko ego umushinga ntahe Aloise ijambo rigwanye icyambere nagomba mvuge jewe iwanje ko haba umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi uri mu Burundi abandi nabo bagashaka gushiraho uwundi mugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ukorera hanze jewe iwanje nta kibazo mbona mugabo ikibazo cyo haba nikihe ngaruka hamwe na hera mbega iyo migwi ibiri canke itatu kuko icyo nzi neza kandi ntibeshya nuko n'abari hanze bose batavuga rumwe kandi abizi ko mwebwe muri hanze muri babiri ndazi neza ko uwo mugwi kuko uwavuze ko ugiye kujyaho je turazinanye twari kumwe mu nama mu kwezi kwa11 mu Bubirigi niwe bivuze ko umugwi ugiye kujyaho turazinanye ndazi neza ko nawe n'abandi bamwe bose batavuga rumwe ko bose batazokwizera uwo mugwi uri hanze kandi no mu Burundi n'umugwi uri mu Burundi bose ntibazowizera gushika umunsi gusa niwe navuga bazabona bati bwa bundi babantu ariko barondera neza ya twese niho honyine bazovuga bati wa mugwi uno munsi turabonye ko utanguye gukora ngo ndakubwire ko n'umugwi warurongowe na Musenyeri Nahimana Jean Louis ukijyaho jewe ndi muri societe civile abantu batandukanye baragize icyo bavuga ko bawunegura bari muri societe civile
kandi wari ugizwe n'abantu bihebeye Imana ngo ndabibutse 6 kuri 11 murumva ko bari benshi yego cyane mugabo barawuneguye mu nyuma buke kuko babonye ko wari kurakora baraza barawugirira icyizere bamwe abandi ntibawugirira icyizere rero je mvuga nti reka turabe ibyo bariko barakora hanyuma niba bariko bakorera abarundi jewe nzoca ndabyemera neza waba uwo hanze cyangwa mu nzego kuko byose bizoza bifasha kwerekana ukuri kuko abarundi bakeneye ukuri ku byabaye baheze bakuganire kumwe bakubone kumwe nicyo kintu nyamukuru ivyo bindi ko hariho umugwi urongowe na Ndayicariye umugwi watangajwe na Gakunzi Dawidi ivyo jewe wanje nta kigo bifise ndaba mbega bazokora iki bashaka kurondera ukuri no kunywanisha abarundi koko icyo nicyo kintu nyamukuru hanyuma ikindi nyamukuru kijyanye n'icyo twebwe turakeneye turanyotewe ko ibi bintu twagiye turacamwo byisubiriza jewe sinifuza ko abana banje bosubira kubona amahano je naciyemwo byamari ndabizi neza kuko azoteba bagaruka mu Burundi ntiyifuza ko ibintu yaciyemwo bisubira kuba mu Burundi nivyo nyamukuru bikenewe nivyo je novuga nti haba umuguri ngaha mu Burundi haba uri hanze canke iri hanze niba barondera bafise iyo ntumbero ivyo nibisanzwe mugana ngo ndamenyeshe ko usomye itegeko ry'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kuko riri no kuri site yabo urisomye barakubwira ko uwo mugwi uzorondera ukuri ku barundi bari ngaha mu Burundi hanyuma ukaja no hanze ndetse kuja kubaza abarundi bari hanze kugira ngo nabo bavuge ukuri aho rero hakenewe ko mbega bazobikora gute bazobikora mu buryo bwo kunywanisha abarundi koko kuko ngo babwire Jamariko umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi icambere unywanisha abarundi hagati yabo na kahise kuko abarundi bonye ntibemera kumwe kahise urumva bafite ingwane hagati yabo na kahise icyo ni cyambere icya kabiri abarundi bakeneye kunywana cyane hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa apana mu migambwe ni ukuvuga ko rero mu Burundi hariho abarundi b'abahutu n'abatutsi ku misozi ya misozi twavuga n'abatwa bariko abo nibo bakeneye kunywana hanze hariyo abahutu n'abatutsi nabo nyene aho muri Canada canke mu Bubirigi canke n'ahandi nabo batabonana Jamari arabizi neza iyo hageze mu kwezi kwa kane bamwe bavuga ihonyabwoko ry'abatutsi ahandi ihonyabwoko ry'abahutu nabo rero bakeneye kunywana rero mu itegeko urisomye rikubise ndabivuze baravuga ko bazoja kurondera bari hanze mugabo mbega bazobarondera bose icyo nicyo gikuru yego reka dusigaranye iminota 2 gusa reka tusabe yuko mutubwira akajambo ka nyuma mushikiriza abariko baratwumviriza reka dutangure kuri Barutwana dufise iminota itarenga 2 nta minota 2 gendenza abarundi bakeneye ukuri kunywanisha bakeneye ukuri kwagiriza abandi kuko ivyo nivyo ukuri kwagiriza abandi twagiye turakubona niko kwagiye kuragarukana injyane z'izinguzingu abarundi bakeneye ukuri kubanywanisha ukuri kurinda amahano yagiye araba ntazosubire kuba mu Burundi ego cyane namwe Jamari mu mwanya muto cyane ijya mu mushikiriza abarundi n'abawuse bari baratwumviriza nakahe hano kuri turahahuriza na Royizi yavuze ati nitwifuza kubona bacu babona ibyo twabonye icyo turakirahuriza kabisa kandi abarundi bose babyifuza gutyo ibyo rero niho akamonotera no gatera leta y'u Burundi irimwo abo batari nabo babonye amahano bareke gushira imbere ibintu nk'uko turiko turabibona n'iki bagomba yuko dutegerezwa
ako kahise kabi kukarandurana n'imizi karaba imbere ibyo nabyo bizoca ahantu hamwe nuko baganira abarundi bakaganira kugira ngo iki kibazo ikicuka cyaje bigatuma twese duhura igihugu tutabishaka kugira ngo kirangire tugende mu gihugu hanyuma duterere hanyuma n'uwo mugwi one gukora hanyuma kugira ngo turabe imbere ako kahise kabi tukarandurana n'imizi abana bacu ntibazibona yo twabonye hanyuma tuzo kuba ku Burundi igihugu kigira iteka n'ibindi bihugu bifite igisubire kuba igihugu gikumirwa nk'ibyo tubona ugiye kuraba ukuntu cabaye nyamwigenda ko usigare igihugu kireganywa ugasanga umengo ntawe ukihagarariye ugasanga birateye isoni kuri Murundi ico nico nitwita ko abarundi boraba. Ego cyane murakoze mwese rero kubona mwitavye ubutumire bwacu umushinga ntahe Aloise turabashimiye. Nije ndabashimiye ko mwatumye nshobora gushikiriza ivyiyumviro nzi ku bijyanye no kurwanisha abarundi no kurondera ukuri. Ku mushinga ntahe Jean Marie namwe turabashimiye. Ego nanje ndabashimiye kandi ndaramutsa n'abatwumvise twese twizere ko ubundi bwose ku Burundi natwe tukaza mu gihugu cacu mwakoze. Ego nshuti namwe bagenzi mwariko muza gukurikirana iki kiganiro turabashimiye tuzosubira rero ku wundi munsi wa gatandatu naho ubutaha murakoze.